ndabakengurukiye cyane kuko muriko muradutera intege mwebwe muri aho mubona ko bishoboka. Hariho abari ngaha baguma bavuga ngo ntibishoboka. Ingo rero tugumane namwe muze muratwereka birashoboka. Umunyamerika twarabonye ingene yateye imbere, twarabonye ingene umushinwa yateye imbere, twarabonye ingene umufaransa yateye imbere, twarabonye Bangladesh ingene yateye imbere, Singapore twarabonye ingene yateye imbere. Na mu Burundi ntabuye riri mu mugongo kuko ivyo batanguje natwe turabifise. Ivyo tuzoyibwirwa na mwebwe muzodushingira intahe. Muze muratembera hajya mu mitumba muvuka mubabwa muti birashoboka. Aha mwankoreye iciza gikomeye cyane kubona diaspora muza mukabwira abarundi muti uburundi buteye imbere birashoboka. None heraba ni mwebwe mutangwe mobilisation. Nico gituma ndabashimiye cyane iyi mobilisation mwatanguye yo kwereka abarundi ko bishoboka. Iyo ari genda bivuze avuga ngo yabimenyeye. Mugarimwe mu bivuze acavuga ngo ujya avuye hahandi yarabibonye birashoboka. Rero tangura mugume tuhemere iyo tuja natwe twiyemere kandi twumve ko tuzohashika. Umutahi Imana arawuduhaye, hasigaye yuko tutangura gufata inzira kurondera intare kajya n'akarorero gakomeye kwinagura. Kirazira ko twebwe abarundi tugenda twikoreye umuzigo wakahise. Ni haba kera twari binebwe, kirazira yuko no musi uwo muzigo wakahise utugendako. Twe turya bishasha, dukeneye ukereye uburundi bushasha, tubwubake tugende twese turi kumwe kandi turi kumwe twese birashoboka. Nico gituma dutegereza kwiyubura tukaba abandi barundi, ntitube wa murundi wa kera. Tuba umurundi wubu yemera yuko igihugu cy'u Burundi dushobora kugiteza imbere twebwe nyene tudaseze. Rero rya runani mubona shaka abakuru n'abato twese tugira urunani duhanurana. Iyo ugira uku je nagize uku, twese duteranirije hamwe uburundi mu myaka itarenga 5 muzobona ari kindi gihugu atari cya gihugu mubona uno munsi. None rero reka tugire irya shusho tuze turimanike hose, abagenda baribona kugira ngo umwe wese acamenya ahageze. None rero kuri umugoroba ndabakengurukiye cyane cyane shimire izi ndongozi zirongoye ibisata bitandukanye rongoye inzego. Byerekana ko mu mutima baramaze kwinjira muri iryo barabara ry'imbonakazoza. Ndabakengurukiye cyane kubona mufata umwanya wo kwicarana n'abandi barundi tukaja hamwe tubona ingene tuganiranira iyo tuja. Ndabakengurukiye cyane mwebwe ndongozi mwaje kwifatanya natwe. Ndabasabe mu bakomera amashi. Ndabakengurukiye rero na mwebwe barundi. Mbe burya ngo hitwa ishwi, ngo abarundi bishwi. Hariya ishwi twamatura umwanya wo kuguma tubisubiramwo. Simbonakazoza y'umukuru w'igihugu, nimbonakazoza y'igihugu cy'u Burundi abubu n'abazoza. Nico gituma tunezerejwe no kumva ko ubu ubatakivuga ngo imbonakazoza y'umukuru w'igihugu, ni imbonakazoza yacu. Kugira ngo ugire imbonakazoza nabo basigaye inyuma batarabona iyo baja. Imbonakazoza ihera kuri wewe nyene muntu, wewe murundi. Iyi imbonakazoza ihera kuri wewe nyene. Ubwo wewe urabona ingene uzoba umeze mu myaka iza, urahabona. Niba utarabibona reka ndaguhe umuryango ucamwo. Baza wimvire ico waremewe. Aha kuri iyi si Imana yakuremeye iki? Waremewe iki? Waremwe kugira ngo umere nk'impene? Waremwe ube nk'inkoko? Kubera iki yakuremye uri umuntu aciye ubwenge, umuntu afise ubangutsi, afise inkomezi. Maze kumenya ico waremewe ucuvuga uti iyi si uko Imana yayinshize ko siko nzoyiva komeze. Ucutangura kuraba ico Imana yakuremeye. Uraba impano yaguhaye uti iyi mpano ntegereza kwikoresha kugira ngo ngire ubuzima umuntu akwiye. Umwe wese ngahara afise impano. Nta numwe ariho ngo abeshweho n'uwundi. Ariho kugira ngo twese duteranye impano zacu zose zitubere kimwe. Umwe wese arafise impano yiwe, ingabirana Imana yamuhaye. Nico gituma ucikoresha kugira ube wa muntu Imana yashatse ko aba kwisi.
rero umaze kuhabona icambere nuko wiyemera ko hashoboye kuhashika, uriyemera ukemera ko bishoboka. Utemera ko bishoboka ntibishoboka, uravyemera, hamuvyemeye ugaheza ukarondera inzira ijayo. Aho ni ku muntu. Mbega uno munsi wewe wamaze kumenya ico Imana yakuremeye ikakurema ufise ubwenge? Uramaze kumenya yuko udakwiye kugaburirwa nk'inka mu ruhongore, ukwiye ahubwo kumenya ko nawe ushobora kwitunga ugatunga n'abandi? Wamaze kuvyemera ko bishoboka? Rondera inzira rero ijayo. Umaze kuhabona ucuzana iyo mpano yawe, nanje zani yanje n'undi azani yiwe, duteranye ariho duca dusenyera ku mugozi umwe. Abantu bari mu gihugu bamera kujya kumuzinga w'inzuki. Inzuki ziba mu muzinga, rumwe rwose rusohoka rugiye kurondera, rurondera ruzana, urundi rurondera ruzana, urundi rurondera ruzana. Impera n'imperuka tugasanga umuzinga wuzuye ubuki. No mu Burundi rero ntimurondere ngo nikindi, nuguteranya twese tugasenyera kuri uwo mugozi umwe, umwe akazana uwundi akazana uwundi akazana, hanyuma twese tugashira hamwe uwo mwimbu. None ko turi abarundi, kubera iki ivyo tutarabishikako? Kubera iki tutarabishikako? Ntitwari bwirimbure. Ndibuka igihe twavuga imbonakazoza, tuvuga mu 2025, baratweretse iyo ndoto yuko Burundi butegeza kuba buteye imbere. Biha mu 2025, jewe ntanze intahe yiwanje, barabidusiguriye biranka ko vyinjira muri jewe. Abo twari kumwe barabizi, je navuze nti mu 2025 nta Burundi buzabumeze uko. Bose baratangara. Kugira imbonakazoza nuko uba wabonye umurindi uriko. Ico gihe navuze nti nimubanze munyereke umurindi abarundi bariko, duce duharura, duce turaba umwaka bazabashitse kuri ivyo bintu. Umuntu yicaye yoshika ku mbonakazoza gute? Wicaye birizana, birarondegwa, birarondegwa. Iyo turiko turaga iminsi yose dutangura kunegura inyifato twari dufise muri iyo myaka iheze, kandi n'ubu haracari abagifise iyo nyifato, aho usanga hariho umuntu yasomye nabi muri Bibiliya. Nivyo mpora mvuga nti ngira ngo abarundi aho haheze twari twasomye nabi, ngo nimusabe muzoronka, Matayo 7:7, ngo nimusabe muzoronka. Twese ruca turicara ngo tuzoza turasaba ngo kandi tuzoronka. Mbego waguha wewe abikuye hehe? Ariko hari uwundi murongo wari mwiza wavuga uti gutanga bisumba guhabwa. None wotanga ivyo utagira, ivyo ugira utanga ubikura hehe? Biva mu gikorwa. Hariho imirongo yatumugaritse ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ngo urapfa kwiyicarira ngo atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Ninde yabikubariye? Iyo yari ingendo mbi yatumye tuhahombera. Mugabo bateye imbere bo batavuga bati udakoze no kurya nturye. Uwo murongo barawugenderako, udakoze no kurya nturye. Gutanga bisumba guhabwa, ntegereza kurondera ivyo ntanga. Ivyo rero vyaratumugaritse, twumva yuko dushaka gutungwa n'ivyo dusavye, mu gihe abarundi bakera bo bari bazi ko amazi masabano atamara imvyiro.